Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na Radio Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na Radio Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Bashimire ko muzindutse murumviriza Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu hano i Washington DC, muzindukanye na Joe Diane nini nahazwe nabateguriye nkabangiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Ikaze rero kandi nuwa Mungu mwiza. Nyuma yaho kwa gatanu w'indwi turiko turasozera abarwanyi ba M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri Bukavu mu rwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Zimwe mu ngabo za leta ya Kongo n'abandi bategetsi b'ico gihugu bahunze igisagara ca Bukavu. Abanyagihugu bari Bukavu bavuga ko umwanya umwe bumva amasasu ariko uwundi mwanya bakumva haratekanye. Umenyesha amakuru wacu Themistocle Mutijima yanyarukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kuturabira uko vyifashe. Ugeze ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza akarere ka Rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, ugaterera amaso ku ruhande rwa Kongo, urabona ko hari ikintu kigaragara cyahindutse. Nta mupolisi, nta musirikare uharangwa nk'uko byahoraga, yewe n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bo ku ruhande rwa Kongo ntabo. Bikavugwa ko aba nabo bahunze guhera ku mugoroba w'uyu wa gatanu, ubwo abasirikare ba leta bazingaga utwabo bagahunga. Ku ruhande rw'u Rwanda ho haragaragara inzego z'igipolisi zicunga umutekano ndetse n'abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Utereye amaso hakurya i Bukavu mu ngo zituriye umupaka, ubasha kubona abaturage bari mu ngo zabo bari mu turimo two mu rugo nko kumesa n'ibindi. Uretse urusaku rw'amasasu makeya y'imbunda nto anyuzamo akumvikanira mu ntera nko mu bice bigana ahitwa Panzi ndetse n'ahari ikigo cya gisirikare cya Kansayo, nta mirwano mu by'ukuri yumvikana muri uyu mujyi. Umwe mu baturage Ijwi ry'Amerika yavuganye nawe ku mugoroba w'uyu wa gatandatu yatubwiye ko bifungiranye mu mazu gusa bategereje kureba aho ibintu bigana. Je suis toujours confiné chez moi, mais jusque là il y a toujours crépitement des balles réelles. Ubu ndacyifungiranye iwanjye, ariko kugeza n'ubu haragenda humvikana urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi. Mu by'ukuri biracyateye ubwoba. Turi muhira no kujya kwihagarika hanze ubwabyo biteye ubwoba. Sinzi ngo ni bande barimo kurasa amasasu, niba se ari ingabo za leta ya Kongo cyangwa se ari aba M23. Icyakora mu itangazo izinyeshyamba za M23 zasohoye ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu zirinze kwemeza niba arizo zigenzura Bukavu kugeza ubu. Iryo tangazo riravuga ko nyuma yaho M23 ifatiye ikibuga cy'indege cya Kavumu, igisirikare cya leta FARDC n'abafatanya nacyo bahunze mu rujijo rwinshi bagata umujyi wa Bukavu bamaze kuwusahura no gukoramo andi mabi menshi. Izi nyeshyamba zirasaba abaturage gutuza, kuba maso no kwitoramo amatsinda agizwe n'abantu b'inyangamugayo babayobora. Zikabizeza ko zizabacungira umutekano mu gihe abasirikare ba leta bashaka kugaruka kubahungabanya. M23 kandi mu itangazo ryayo yasabye ingabo z'u Burundi gutaha ko nta mpamvu isobanura ukuba kwazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa umuturage waganiriye n'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko uretse impungenge z'umutekano abatuye uyu mujyi bagifite, mu bice bitandukanye byawo ibikorwa by'ubusahuzi byafashe indi ntera. Mais il y a un pillage systématique. Gusa hari ubusahuzi bukomeye cyane aha i Bukavu. Mu isoko rikuru rya Kadutu barimo barasahura ku buryo utabyumva. Ahari ububiko bw'ibicuruzwa hose barimo kuhasahura. Mu maduka nuko. Ibisambo by'aha Bukavu nabyo byaboneyeho, bafunguye gereza barabarekura. Rero hari ibisambo byururiye kuko ibintu bibeze ngo bisahure abaturage. Ibintu byatangiye guhindura isura mu mujyi wa Bukavu guhera mu masaha abanziriza igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ubwo M23 yatangazaga ko yigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu birometero bitageze kuri 30 uvuye rwagati muri uyu mujyi. Mu mwanya muto ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusakara amashusho y'imodoka zipakiye abasirikare ba leta binjira mu mujyi wa Bukavu. Aha naho ariko biboneka ko batahatinze, ahubwo n'abari mu bigo bya gisirikare basohotsemo barahunga. Isoko z'Ijwi ry'Amerika zatubwiye ko bafashe umuhanda uca mu duce twa Nyangezi, Komo no gukomeza mu kibaya cya Rusizi ugana Uvira. Biracyari urujijo kumenya impamvu ingabo za leta zahunze Bukavu nta no kugerageza kwihagararaho imbere y'izi nyeshyamba ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda gushyigikira.
Kugeza ubu kandi ntiharamenyekana impamvu M23 yirinze kwihutira gutangaza ko yafashe Bukavu nk'uko yabikoze ubwo yafataga Goma mu kwezi gushize, cyangwa se ngo abari yishyiraho abategetsi nk'uko yabikoze aho yigaruriye muri Kivu ya ruguru. Bukavu ituwe n'abarenga miliyoni n'ibihumbi 300, ibaye umurwa mukuru w'intara ya kabiri M23 yigaruriye mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kitarenze amezi 2. Kugeza ubu kandi uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku ifatwa ry'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima, urakoze. Tukivuga ku vya Kongo, ubumwe bwa Buraya bugabisha ko bwiteguriye gufata ingingo zihuta inyuma yaho umurwi wa M23 wigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo muri Kongo. Anwar El Anouni avugira komisiyo y'ubumwe bwa Buraya abicishije ku rubuga rwa X yanditse ko umuryango uhangayikishijwe n'amakuru avuga ko M23 yoba yinjiye mu burere butandukanye bwa Bukavu, agira ati ubumwe bwa Buraya buriko burarimbura vyihutirwa ico bwokora. Ukubangamira ubwigenge bwa Kongo kubandanya ntigushobora kwijana. Ubufaransa nabwo bwasavye M23 guhagarika vyihuse ico bwise igitero uwo murwi wagavye mu gisagara ca Bukavu kiri mu buseruko bwa Kongo, bwongera busaba ingabo z'u Rwanda zagirizwa ko zishigikiye uwo murwi kuva ku butaka bwa Kongo bidatevye. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Ubufaransa n'andi makungu rigira riti Ubufaransa buriteguye gufatira ibindi bihano impande zitandukanye zifise uruhara mu mutekano muke wa Kongo. Umwe bwa Buraya n'Ubufaransa bigabishije mu gihe ya Addis Abeba muri Ethiopia hariko habera inama igira 38 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Muri iyo nama iriko ishimikira cane ku mutekano wa Kongo, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe yasavye ashimise ko ico yise ubwigenge n'ubusugire bwa Kongo vyubahirizwa, impande zitandukanye zigakora ibishoboka kugira ngo intambara iri muri Kongo ntikwire mu karere kose. Guterres yasavye ko haba ibiganiro, avuga ko umuti w'ikibazo ca Kongo utazova mu bikorwa vya gisirikare. Yabwiye amenyesha makuru bari ya Addis Abeba ko umuti ubwirizwa gutorwa na banyene ibibazo, agira ati umuti uri ngaha muri Afrika. President w'u Rwanda Paul Kagame ari mu bategetsi bari mu nama yo muri Ethiopia co kumwe na President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mukamenye ko iki gihugu c'u Burundi kiri ku ruhande rwa Kongo muri no ntambara M23 ibandanya guhanganamwo n'abasirikare ba Kongo bari kumwe n'umurwi wa Wazalendo. President wa Kongo Felix Tshisekedi we ntitabiriye ino nama yatanguye ejo kuwa gatandatu ikabizohera kwa Mungu. Umwe mu bari mu butegetsi bwiwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko yasivye kugira ngo akurikiranirane hagufi ivy'umutekano wa Kongo na rirya M23 ibandanya kwigarurira ibindi bice birimwo ivy'umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo Bukavu. Hagati aho Uburundi bwarirukanye Sibyl Lawson Marriott aserukira ishami rya ONU ryitaye ibiribwa ku isi PAM na Sarah Nguyen yatwara igisata c'umutekano muri iryo shirahamwe. Abo bategetsi uko ari babiri bakinjuye kwa gatanu inyuma yaho leta y'u Burundi yari yabahaye amasaha 48 yo kuba bavuye ku butaka bwabwo n'itegeko ryo kutongera kuhahonyuza ikirenge. Amakuru y'Ijwi rya Amerika dukesha iradiyo mpuzamakungu y'Abafaransa Radio France Internationale RFI mu funyo akaba yuzuzanya nayo amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu yaduhaye, avuga ko abo bapfasoni babiri bazize ubutumwa bwa email uburongozi bwa PAM bwandikiye abakozi bayo mu Burundi basaba kwiyubara ku mutekano wabo n'ivyangombwa babwirizwa ko bamana mu mihana yabo kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho igihe cose umutekano uhungabana. Ubwo butumwa bwahanura abakozi ba PAM mu Burundi kugura stock ishobora kwamaza indwi zibiri irimwo ibiribwa, amazi, imiti, kwamana amatelefone arimo umucanwa n'uburyo bwo gushobora guhamagara buzwi nka unité mu Burundi na za chargeur, bakamana n'amafaranga agera ku $500 ku mufuko wabo no kuraba ko baba ahantu vyokoroha kubageraho bibaye ngombwa ko babatabara. Impande zitandukanye Ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru zivuga ko leta y'u Burundi yafashe ubutumwa bwa PAM nk'ubutera ubwoba abadiplomate bari Burundi n'abanyagihugu b'ico gihugu. Leta y'u Burundi
Burundi yagije abategetsi ba PAM birukanywe kubangamira umutekano w'u Burundi. Amasoko abiri y'Ijwi rya Amerika yizeye yatubwiye ko leta y'u Burundi yari isanzwe ifitiye agashavu umupfasoni CB Marriott. Yagize ati hari umunsi yasavye abakozi bose gukorera muhira kubera umutekano, amanama n'amahugurwa vyari kuba uwo munsi vyose bica birasiba. Ibi vyarababaje leta. Amasoko y'Ijwi rya Amerika nuko avyuzuzanya avuga. Radio y'Abafaransa RFI ivuga ko abategetsi babiri ba PAM Uburundi bwirukanye bakinjuye ku wa gatanu mu gitondo. Bagiye n'indege y'u Rwanda ihaguruka iva mu Burundi ije Kigali mu gatondo. Abategetsi ba PAM mu Burundi birukanywe mu gihe umurwi wa M23 uriko wigarurira ibisagara bitari kure y'imbibi Burundi buhana na Kongo. Kwa gatanu M23 yigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu aho Burundi bwari bufise batanyo zine z'abasirikare bari mu bagiye gufasha ingabo za Kongo mu rugamba zimazemwo gihe na M23 bivugwa ko ishigikiwe n'u Rwanda. Hagati aho ubwa mbere Uburundi bwirukanye abategetsi ba ONU bubaziza ivyo bavuze. Mu 2020 bwirukanye muganga Walter Kazadi Mulombo yaserukira ico gihishami rya ONU gita amagara y'abantu kw'isi OMS mu Burundi n'abandi bahinga batatu b'iryo shirahamwe. Aba bazize ko bari basavye leta y'u Burundi gushira habona amakuru y'ingene ubwandu bwa virusi ya corona bwari bwifashe ico gihe. OMS ico gihe yavuga ko hari amakuru menshi y'ubwandu bwa corona leta y'u Burundi yahisha. Hagati aho mu kiganiro cyihariye yaragiranye n'umunyamakuru Roger Muntu w'Ijwi rya Amerika ishami ry'igifaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutegarugori Therese Kayikwamba ntavuga ko ari mama 23 ifite umujyi wa Goma, ahubwo ati Goma yigaruriwe n'abanyamahanga. Temistocle Mutijima araduha iyi nkuru irambuye. Nyakubahwa, wabyemeza ku badukurikiye niba inyeshyamba za mama 23 arizo zigenzura umujyi wose wa Goma? Waba ufite ikigereranyo mu mibare cy'abahapfiriye? Je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises. Mbere na mbere ndashaka kwemeza ko Goma yigaruriwe n'abanyamahanga bikozwe n'ingabo z'u Rwanda, igisirikare cyemewe cy'u Rwanda, umuturanyi wacu. Nibyo, nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze, twabonye mu mujyi mama 23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ubu bamaze kwigarurira igice kinini cy'umujyi wa Goma. Ku bijyanye n'abapfuye, bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane, ariko kandi na mama 23 n'ingabo z'u Rwanda bakaba bafite inyungu mu kutagaragaza isura ya nyayo no kwemerera isi yose kwirebera ubugome igitero cyabo cyakoranywe. Biracyagoye cyane kubona umubare uhamye w'abapfuye muri iyi minsi y'igitero. Dukeneye kandi gutandukanya ko hari impfu nyinshi zabaye biturutse ku mirwano, ariko hari n'izindi zaturutse ku kuba u Rwanda rwarasenye rubigendereye ibikorwa remezo by'ingenzi muri Kongo. Baciye imiyoboro y'amashanyarazi, barasa amabombe ku bitaro, banaca imiyoboro y'amazi, bafunze ikibuga cy'indege, banafunga imihanda inyuzwamo ibicuruzwa. Nibwira rero ko iyo tuvuga abapfuye, abatari abapfuye bahitanywe n'intambara ku kanya, cyangwa se abishwe n'amasasu yo mu mirwano hagati y'impande zihanganye, ahubwo hari n'impfu zaturutse ku bukana bw'ubugome igitero cy'u Rwanda ku mujyi wa Goma cyakoranywe, ari uko kwangiza ibikorwa remezo bya nkenerwa. Ibyo ntibyaboneka nk'intege nke za guverinoma yanyu mu kurinda umujyi ukomeye nka Goma? Uku gusubira inyuma ubisobanura ute, na cyane ko hari benshi bibaza bati ibi byaje bite? C'est une situation évidemment que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Birumvikana ni intambwe isubira inyuma, kandi ni ibintu bibabaje cyane, sinatinya kubivuga. Dukwiye kwemera ko ibintu byatangiye kugaragazwa kuva mu mezi menshi ashize, niba ahubwo atari n'imyaka. U Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kugwiza intwaro no mu kuziha mama 23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bashoye imari mu kugura intwaro zihanitse zitari zimenyerewe mu karere. Intwaro zakoraga ku buryo n'umuryango w'abibumbye muri raporo wahaye akanama gashinzwe umutekano wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi izawo. Ikindi dukwiye kumva ni uko u Rwanda inshuro nyinshi rwagiye rurenga ku gahenge kabaga kavuye mu biganiro bya Rwanda kagombaga gutangirana n'itariki ya 4 y'ukwa munani.
binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye nko guteza kirogoya mu ihererekanwa ry'amakuru. Bisobanuye ko inzira zose z'itumanaho mu kirere cya Goma no hafi yayo zari zaramaze kuburizwamo burundu, kuko mu gihe kirogoya zaje mu ihererekanwa n'ikurikirana ry'amakuru, bivuze ko inzira zo gutwara ibikoresho bya gisirikare zari zigoranye cyane, ariko ni nako byari ku bakora ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ubutegetsi bwa gisivili. Rero ntidukwiye gutinya kwemera ko habaye ishoramari ryinshi cyane ry'umutungo w'u Rwanda mu gushoza iyi ntambara nta gucogora, kandi rwabikoranye ubugome ndengakamere, nta kintu na kimwe rwitayeho, yaba abantu bazapfa ndetse n'ikiguzi cy'abazahitanwa n'iyi ntambara. Ubu haba hari ingamba zo kugaruza ubu butaka? Alors, je voudrais clarifier une chose. Nous n'allons jamais accepter. Turashaka ko ibintu byumvikana neza kuri iyi ngingo. Ntibyemewe ko u Rwanda, igihugu kinyamuryango cya Loni, cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'indi miryango myinshi, kigarurira igice cy'igihugu cyacu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ibintu tutazihanganira. Ikirenze kuri ibyo, ibi ni ibintu isi yose idashobora kwihanganira. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kakoze inama ku cyumweru gishize no kuwa kabiri ushize, aho benshi mu banyamuryango bamaganye mbere na mbere ukuba k'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ariko banasaba ko rwahava bwangu, cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni, cyo kimwe n'umuhuza mu biganiro bya Rwanda. Rero twisanze mu bihe aho atari Kongo gusa, ahubwo n'abafatanyabikorwa bose bafite uruhare muri iki kibazo barimo kwamagana u Rwanda ku bikorwa byarwo byo kwigarurira ubutaka bwa Kongo binyuranije n'amategeko, ndetse hari n'ubusabe bw'abaterankunga bakomeye b'u Rwanda. Turabona Ubwongereza, turabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose basohoye amatangazo akomeye yamagana uku kuvogera ubusugire bw'igihugu cyacu. Rero birumvikana, ibi ni ibintu bidakwiye kwemerwa, atari kuri Kongo gusa, ahubwo nibwira ko bitanakwiye no kwemerwa ku bindi bihugu byose byo ku isi birajwe ishinga n'iyubahirizwa ry'amahame mpuzamahanga ashingiye ku itegeko. Abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bari mu nama yabo isanzwe ya 38 ku cyicaro gikuru i Addis Abeba muri Ethiopia kuri uyu wa gatandatu cy'umweru. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu biri ku murongo wa mbere w'ibyigwa. Temistokle Mutijima yaduteguriye inkuru irambuye. Umuvuduko w'inyeshyamba za M23 mu kwigarurira ibice ugenzura mu burasirazuba bwa Kongo wateje icyoba ko akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika kakongera kwisanga mu ntambara yagutse ishyamiranyije ingabo z'ibihugu bituranyi. Ibyo bikibutsa intambara zo mu myaka ya za 1990 na za 2000 zahitanye ababarirwa muri za miliyoni. Inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibereye Addis Ababa muri Ethiopia kuva kuri uyu wa gatandatu kugeza ku cyumweru isobanuye indi ntambwe mu muhate w'akarere wo guhosha iyi ntambara. Nyamara inyeshyamba za M23 zirengagije ubusabe bw'inama iheruka mu cyumweru gishize yahamagariraga ko amahoro yagaruka, zikomeza imirwano zisatira umujyi wa Bukavu uherereye mu birometero 200 mu majyepfo ya Goma zaherukaga kwigarurira mu kwezi gushize. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru, Stephanie Wolters, umushakashatsi mukuru mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi mu by'imibanire y'ibihugu gifite icyicaro muri Afurika y'Epfo, yagize ati nibwira ko yariyo ntambara ikomeye cyane muri Afurika kuri ubu. Nicyo gihe ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika werekana imbaraga zawo. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi bahamagariye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha abarwanyi ba M23. Impuguke za Loni zivuga ko burimo ingabo n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye ko ishobora gufatira abategetsi b'u Rwanda n'aba Kongo ibihano. Inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri uyu wa kane yahamagariye uyu muryango guhagarika inkunga itangwa ku ngengo y'imari y'u Rwanda. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikavuga ko nubwo biri uko, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agikomeje kwinangira. U Rwanda rukomeje guhakana gufasha umutwe wa M23, ariko rukavuga ko ruzakora ibishoboka byose kugira ngo rurinde umutekano warwo guhungabanywa n'abarwanyi bo mu bwoko bw'Abahutu bari muri Kongo. Abo Leta ya Kigali na M23 bavuga ko bagikomeje umugambi wabo wo gutsemba Abatutsi no gutera u Rwanda nyuma y'imyaka 30 Jenoside yo mu 1994 ibaye. M23 niheruka mu ruhererekane rw'imitwe y'inyeshyamba yo muri Kongo yagiye ivugwaho gufashwa n'u Rwanda hatanguye intambamyi ubwo zagendaga zegura intwaro zigatangiza imirwano mu bice byegereye umupaka byo mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ni ahantu kure cyane y'umurwa mukuru Kinshasa kandi hakungahaye ku mabuye y'agaciro.
avuga ku bihano u Rwanda rurimo gusabirwa kubw'ibirego byo gushyigikira izi nyeshyamba. Perezida Kagame yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa ati We have faced existential threats for years. Twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'icyago ndengakamere muri 1994. Warangiza ugatangira kuza unkangisha ibihano ngo nuko ndimo kwirengera, ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye. Aha umukuru w'u Rwanda yongeye kwibutsa ibyo yari yavuzeho byabaye muri jenoside, aho yavuze ko umukecuru wendaga kwicwa yasabwe n'abashakaga kumwica ngo ahitemo uko bamwica aho gukora ibyo bamusabaga. Perezida Kagame yavuze ko uwo mukecuru yaciriye mu maso abishi be ati ubwo wakwiyumvisha uko ngiye gucira mu maso buri wese umbwira guhitamo urupfu nkwiye kwicwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kuri uyu wa kane yagiye mu Budage aho yitabiriye inama mpuzamahanga ku mutekano yaberaga i Munich. Ubutumwa bwashyizwe ku ipaji y'ibiro bye ku rubuga rwa X buvuga ko aha yagombaga gusaba ubufatanye bwagutse bw'umuryango mpuzamahanga mu gukemura ibibazo by'intambara yo muri Kongo. Imwe mu isoko zo muri perezidansi ya Kongo yavuze ko byitezwe ko Perezida Tshisekedi akomereza mu nama y'ubumwe bwa Afurika avuye aha mu Budage. Mu 2012 nabwo inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Goma. Icyakora zawumaranye igihe gito mbere yo kuwusohokamo ku gitutu cy'umuryango mpuzamahanga, ibikangisho byo gukupira u Rwanda inkunga ndetse n'ibitero by'ingabo nyafurika zahatsimbuye izi nyeshyamba. Kuri ubu ariko bwo impuguke zikavuga ko hari ukugononwa mu guhangara u Rwanda, kandi n'uruhumbirajana rw'izindi ngorane zugarije isi zikaba zisa nk'izihugije cyane abategetsi b'isi. Umurindi w'inyeshyamba za M23 zigana mu majyepfo wabaye nk'utinzwa n'ingabo za Kongo zibifashijwemo n'ibihumbi by'ingabo z'u Burundi nazo zoherejwe muri Kongo. Nyamara kuri uyu wa gatanu izi nyeshyamba zigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu birometero bitarenze 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu. Bivuze ko isaha iyo ari yo yose izi nyeshyamba zakwigarurira uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Bukavu yabibaye umurwa mukuru w'intara ya kabiri M23 yigaruriye mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kitarenze amezi 2.